rero aba bakenyezi ba kera batubera akarorero kandi kugira ngo tugamburukire abagore bagamburukire abagabo babo nagiye ndababwire ngo nta gwitwazo igituma mvuze ngo nta gwitwazo ibyo kuvuga ngo urumva ngo nawe baza ko ari mwe mukomya amashi kugira ntibazosubire kubita utubebe. Pawulo rero arahanura aba bantu b'i Kolosayi arababwira ngo nibiherere mu gushaza gusa, nibiherere mu gutsiba imishatsi gusa, nibiherere mu kwambara izahabu gusa, nibiherere mu kwambara uturato twiza gusa, nibiherere mu kwambara impuzu nziza gusa, ariko mugamburukire abagabo banyu. N'abakera barashaza, basara batwitangiye imbere barashaza, ariko kandi bakagamburukira abagabo babo, bakibuka ko ari abami, bakibuka ko ari bo baganje mu muryango. Sara ngo akita umugabo wiwe ngo mwami wanje, ashaka kumwita ko ari we mwami w'urugo. Rero aba bakenyezi ba kera batubera akarorero kandi kugira ngo tugamburukire abagore bagamburukire abagabo babo nagiye ndababwire ngo nta gwitwazo igituma mvuze ngo nta gwitwazo ibyo kuvuga ngo urumva ngo nawe nagiye kwigira ku mugore yitwa Abigayili yari afise umugabo w'igipfu ariko yaramwubaha akamugamburukira kandi yarabizi ko afise umugabo w'igipfu n'abantu bari babizi umukwe afise umugabo w'ikigoryi yimana. Urumva urukundo je nibaza ko ntayagira namwe kuko urukundo umugabo afise urukundo akunda umugore burya rwa rukundo nigo ahako n'abandi. Rero ariko Abigayili yarafise umugabo w'ikigoryi w'igipfu bibiri bivuga ngo w'igipfu w'ikijuju ngo niryo ryari izina ryiwe ariko yaramwubaha. Ntiyashobora gukora ibintu apfuye guhuruduka n'amanyama. Ibi navyigiye mu gihe Dawidi aho yaza gusaba ibyo kurya atumye abahungu b'abasoda bari kumwe akabibima. Abigayili amaze gushika bakamubwira amakuru yuko yabibimye, Abigayili ntiyaciye ashuha ngo atangure kumutuka ngo we ni kumeze, wowe uri ikigoryi, wowe uri imana, ibi bintu yarinumiye aranuma ahubwo cyakora mwibanga nk'umugore w'umunyabwenge. Wewe iby'umugabo byamunaniye arabona ati burya no bikora ntiriwe ndakoma induru, aca arategura ubwo bugari ba Dawidi bari bakeneye, arategura inyama mu mutekano ntangere atiriwe yakoma induru. Hanyuma abiha abahungu biwe barajana barabashira amashyitsi imbere y'umwami Dawidi. Icyo yakoze yashitse apfukama asaba imbabazi mu gishingo cy'umugabo wiwe. Wundi ari kuvuga ati rujya rugabo niko ruri rumva n'urubono n'ibindi byinshi cyane n'ibindi byinshi akabivuga, ariko yaraciye bugufi aramusaba imbabazi aramubwira ati urumva niko ari n'izina ryiwe niko riri, aciye bugufi. Ibyo bituma umuryango wa Nabali, umuryango wa Abigayili nyene ubabarirwa kuko Dawidi yari yarahiye ngo ntazina muhungu asiga. Mu yandi majambo avuze ko atamuhungu asiga yaragiye guhonya umuryango, ariko umuryango ucurarokogwa biciye muri uyu mugore w'umunyabwenge yubaha yagamburukira umugabo naho yarazi ko ari igipfu. Ushobora kugira ugwitwaza ati yamara Abigayili azodutsindisha. Kandi burya rega na Sara azodutsindisha data wanje, kuko na Sara burya Aburahamu nawe yarafise utundi twiwe tumugora, ariko urumva barabubaha bakabagamburukira nubwo byari bimeze uko. Rero bagore, iyi nshingano yacu ni ukugamburuka. Umuntu abimenye ko ari ukugamburuka, biguma cyangwa byoroha ni ukugamburuka. Kandi burya umuntu amenye icyo agejwe gukora akagikora, ni ukuri n'Imana iragushigikira ugasanga ibintu bigenze neza. Kandi icyo dutegerezwa gukora turakizi, ni ikinyene twabwiwe, tugamburukire abagabo, umuntu wese agamburukire umugabo wiwe. Ariko nubwo biruko hagati y'abubakanye
uku kugamburuka gutegerezwa kuba amagiriranire, gutegerezwa guca kuba reciproke. Nkuko nitwashika kuri wa mugabo nawe nyene rwa rukundo rutegerezwa kuba reciproke, kuko nk'ubu umugore agamburukiye umugabo ntiyakira uko kugamburuka, bishikira kwibuye, ntacyo bimubwira. Ukaza usanga hariho ikitagenda neza, ukaza usanga nyene uyu mugore naho yogerageza ashiramwo ingufu nyinshi, ariko naho nyene usanga umugabo atavyakiriye bikagenda nabi. Rero bitegeza kuba amagiriranire, umugabo kukugamburuka k'umugore kukumwubaha akakwakira. Hanyuma umugabo nawe yarasabwe, Pawulo aravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura. Bisigura ngo n'abagabo bari bakwiye kwigura abagore, kuko yatanze akarorero aravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo nawe yarakunze ishengero gushikaho aryigura. Mu yandi majambo, abagabo mukunda abagore banyu, mubagirire urukundo ngogeraho woja no mu kibanza ciwe. Sindabizi aho ko sindabizi kweri, mugabo yaragereranije ngo yarakunze ishengero araryigura. Ubwo murumva ko ari urukundo rukomeye, urukundo rudasanzwe rwo kwigura abantu bawe. Umugabo rero ngo nawe yarakwiye gukunda umugore wiwe nk'uko Kristo, mvuze ngo nk'uko Kristo yakunze ishengero akaryigura. Abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo, niko umurongo wa 28 uvuga, nk'imibiri yabo bwite. Uwukunda umugore wiwe aba yikunda, uwukunda umugore wiwe aba yikunda. Mu majambo make nagiye gutahura yuko nk'abagabo bakubitana baba bariko barikubita, urumva yarakwiye gukunda umugore nk'ukunda umubiri wiwe bwite, kuko amukubisa aba ariko arikubita, kuko ata muntu yigeze kwanka umubiri wiwe, ariko arawubungabunga arawugaburira akawubungabunga nk'uko Kristo nawe agirira ishengero. Abagabo aha bica byumvikana yuko ari mwebwe, aha niho haserukira yuko ratio ibazwa abagabo. Bategeza kugaburira umubiri, mu yandi majambo bategeza kugaburira abo mu rugo, niho nyene biserukira. Kumbure mwavyumvikanye, iyo ratio igatanga umugore ni sawa mugabo. Aha niho Pawulo yabiseruriye, kuko ata muntu yigeze kwanga umubiri wiwe, ariko arawugaburira akawubungabunga. Kuwubungabunga rero no kuwubungabunga nyene, wawugaburiye urawubungabunga, hamwe agwaye ukamuvuza, ntiwifuza icyo mugirira nabi nyene, aho uzoba uriko urawubungabunga. Hanyuma aha yari yakarabyandikira Abanyefeso, yandikiye Abikolosayi nabo yababwiye ngo bagabo mukunda abagore banyu ntimubabere umururazi. Umururazi murawuzi? Umururazi n'ibintu nyene birura. Yarababwiye ngo mubakunde ntimubabere umururazi. Hamwe umuntu yumva ajiginyuwe nyene canke abihiwe kubera ibyo umugabo ariko arakora, ariko musabwa gukunda abagore banyu. Ibyo kubabera umururazi ntibirimo, kandi byotuma mubabera umururazi n'ibintu bitandukanye umuntu akora bitari byiza, adashima, bimubabaza, bimuzibura mu mutima. Ibyo nivyo mururazi Pawulo yari karavuga. Nimubabere umururazi ngo mukora ibyo banka, mukora ibyo badakunda, mukora ibyo badashima. Petero nawe mu kwandika yavuze ngo namwe bagabo nuko mubahane n'abagore banyu nk'abazi bibereye ibyo gukora ibyo ari byo, kuko ari nk'imbombovu zidahwanije namwe inkomezi,
kandi mubahe icubahiro. Aha ndahaca kwa karongo, kandi mubahe icubahiro kuko nabo arabaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo gusenga kwanyu nikugira ikigutesha. Aya majambo arakomeye cyane. Nagiye mu majambo make nagiye gusanga iyo umugabo adashikije iyi nshingano yiwe yo gukunda umugore wiwe akamenya ko badahuje inkomezi, ikigeretse kuri ibyo akamuha icubahiro, mu yandi majambo bituma babaho nabi, bikatubuza no gusenga, bikatubuza gusenga. Mu yandi majambo, ni washitse inshingano yawe nk'umugabo mu rugo, uzoba uri kurigirira neza na wewe, kuko uzosanga bigufashije kuronka n'akaryo ko gusenga, kuko utamukunze havyuka ikintu hagati yanyu. Imanza, jewe hariho imanza amaze iminsi nca, nanje burya ndaca imanza naho ntakora mu bushikiranganje bwo guca imanza bwa bundi. Hari imanza amaze iminsi nca zagiye kuntangaza, n'abagore bagumye baza kwitwara ko abagabo batabakunda. Hanyuma nkamubaza, none buryo ubona gute ko atagukunda? Nankunda nta na gatoya. Ni ubibonera he? Aho ndabibonera no mu bantu nashobora kumvuga, no mu bantu ndamukurikira ageze ku kilometero. Hanyuma hari igihe ngenda no kumwongorera ikintu cyankenegwa turi mu bantu, ukaza ubona agata amaboko turi mu bantu, ati noneho yovuga kwa nkunda. Si ibyo gusa, burya ntaba namuhaye icubahiro. Burya nicyo gituma abarundi bavuze ngo umugore n'umutambukanyi. Ibi byo kugendera ku kilometero, kandi hariho abagabo bigora, ukadusanga ageze hariya. Burya nanjye nahora ngenda ndavuga nti mbega ugiye, hanyuma agaca ahindukira ngo afete ngo niyumvire ngo ndacari muri rya poli. Wamenyereye kwehera wenyene, none warugiye. Urumva ugasanga yirutse yagiye ava, agacambira ngo narita vyibagiye, usanga bagiye. Oya, niwibuke ko hariho umutambukanye, mutambukane. Erega kijya nagira ndababwire ngo kijya umengo ni gito, ariko murumva ko umugore aboneramwo kumukunda, yitwa umutambukanye. Hari n'abandi batinya kujana nabo mu manza, ukamengo kujana mu manza ni ibintu biteye isoni. Emera mujane kuko yitwa umutambukanye, umuha icubahiro. Nimba ari icyaje kukubwira iki kintu, ubwo rubanza nyene nariko ndaca, uyu mumama yaragiciye kwa karonga, ati ibaze kugenda ati naho tuba turi muhira nkamwongorera ikintu, ubona ataye amaboko we, none ata yovuga yuko ankunda, ndamubwira ikintu agata amaboko. Urumva babibonera ku tuntu twinshi. Rero mubahe icubahiro mu bantu, abakenyezi mubahe icubahiro. Ujya kumwambika neza ubu muhaye icubahiro, kujana nawe mu rubanza mukajana mukayaga ubu muhaye icubahiro. Nuko rero ibyo mubikore mu ntumbero yo kugira ngo gusenga kwanyu ntikugire ukigutesha, kuko bazobatesha gusenga. N'uyu n'aba bariko baraza bitwara, nukuri ibyo gusenga byari byatanguye kugira ikibitesha, kubera umugore yamaze kubona ko umugabo wiwe atamukunda. Rero umuntu wese yoshitsa inshingano yiwe, byo bavyiza. N'uru rukundo rero ngaruke mvuge ngo ni magiriranire. Bagore nimba abagabo babakunze, ubwo rukundo mugwakire, bibe magiriranire, bibe reciproke. Umugabo atanga urukundo, umugore agwakire. Hanyuma ahandi naho habonekera urukundo ni muri ya majambo nyene abaririmbi banayaturirimbiye. Uru rukundo ruragaragarira, utamwihanganira ntuzovuga ngo uramukunda, kuko urukundo rurihangana. Urukundo ntirugira ishari. Niba mugirira ishari ku kantu kose, bimwe byo kumwikeka ku kantu n'ibiki, ariho uwikeka umuntu nata ninyoni naho ibigurutsa akikeka ngo ngira ngo yaramukije iyo byagenze uko. Urukundo ntirugira ishari.
urukundo rugira neza, azobibona ko umukunda niwaza uramugirira neza, umukorera ibyiza, n'agakado baba bagakeneye, n'agakado n'udukado baba badukeneye, natwe nyene muze muratubaha, navyo nyene biragaragaza ko mubakunda. Kuko muri izo manza, niko ndababwira, muri izo manza uwo mugore yavuze ati no kubesha ngo ndaheruka ikado y'umugabo wanje, ngo ambwira ngo urafise amahera urimeye, ngo kandi agakado kaba karyoshe, canke namwe mugira uko nyene ngo urafise amahera urimeye. Agakado baba bagakeneye kugira ngo babone yuko by'ukuri mukibiyumvirako, mukigaragaza urwo rukundo. Urukundo nirukora ibiteye isoni. Nimba ukunda umugore wawe, niwoza gukora ibiteye isoni ngo urenge ibigo umusize muhira. Hari n'abarenga ibigo bakabirenga baja guhitana utwana tw'imyaka 6. Ivyo nivyo biharawe, imyaka 10. Ivyo nivyo biharawe. Urukundo nirukora ibiteye isoni. Ivyo nta mugabo akunda umugore wiwe yovyubahuka, yokumva nyene ko ari kizira, akumva nyene ko ari ibintu atokora kubera urukundo afitiye umugore wiwe. Ariko vyama vyabaye urukundo nirurondera ivyarwo, bimwe vyo kwihaka brochette wewe wenyene, umugore ataronse, imisi yose wiha wenyene. Ariko urukundo aho ruri avuga ngo tujane tuje gusangira. Ariko sinzi ko ariko vyama bigenda, aho umuntu aca yimenya ari hano, aca yimenya ko yama yisobokana kujya ku kabrochette, urondera guha wewe nyene kunezerwa ku kabrochette, burya n'urya mugore ukunda yaragakeneye. Urukundo ntigwiciraho, ni bimwe ngo umuntu yakoze agakosa, hari akantu yakoze, urumva umuntu agacagira ishavu ryiciraho, mbere genda, mbere sohoka, ibibando gukubita, ugasanga umuntu aciye atwagwa n'ishavu. Urukundo ntigwiciraho, ntigwiyumvira ikibi ku bantu. Nta mugabo akunda umugore yokwiyumvira ikibi ku mugore wiwe, vice versa. Nta n'umugore akunda umugabo yokwiyumvira ikibi ku mugabo wiwe. Ariko hariho abagira imigambi yo kubacumita, babacumitira mu byumba. Hariho n'ababanigura bakabanigurira mu byumba. Numvise n'intahe y'umuntu umugabo yagwaye ati ndatomboye, ashaka kumuhohosha, atamushira koreye kugira ngo mugabo acarakanguka ati mugabo nibambaza ukuntu yapfuye, ndabisigura gute acarayikura. Urukundo nigwiyumvira ikibi ku bandi, na wo kwiyumvira ikibi kuri mugenzi we azi ko amukunda. Noneho byoza gute? Ntibyokunda. Burya ivyo abavyiyumvira babikora, urukundo ruba rwaramaze kuvaho, ruba rwarakuweho. Urukundo ntirunezererwa ukugabitanya kw'abandi, ngo umugore agwe mu makosa cyangwa umugabo ngo uwundi anezerwe, haba namba. Urukundo runezeranwa n'ukuri. Urukundo rurenza ko muri byose, rurenza ko abarundi bavuze ngo ntazibana zidakubitana amahembe. Umuza gukubisa ihembe ukarenza ko kuko hari urukundo rurenza ko, gwizera byose ukanamwizera. Burya ahari umugabo n'umugore iyo batizerana naho nyene, burya haba urukundo rwarakuweho.